Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi yashira amatsiko TV nanone n'umwanya amakuru ageze ko yihuta cane ariko aragarukwa ko irya nino cane tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa ku gihugu c'u Burundi. Ntambara zikomeye ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ibintu bikomeye cane binateye ubwoba biriko birabera ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, aho indege ziriko zirava mu mahanga zitariko ziremererwa kuba zagwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane. Umurwi Red Tabara woba watanguye gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi yihuta. General Godefroid Niyombare yafashije M23 kugira ngo ifate igisagara ca Uvira, kuri ubu ngubu nawe nyene ari mu kivi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twahejeje kwegeranya, ariko nanone tuze no kugaruka ku bijanye n'ishavu ndetse n'umujinya ukomeye cane M23 ifitiye abategetsi b'u Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu zikitse mu kiza, zikaba zasubiriye gukora ibitero bikomeye cane mu banyagihugu b'iminembwe. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi bikomeye cane, ubwoba bwinshi muri CNDD FDD, bivugwa yuko intambara za Kongo zisambuye igihugu. Vyose turagenda turabigaruka ko gucanamwo gukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ari hagati yo guhunga ndetse no gupfungwa. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twahejeje kwegeranya ico bikoze. Ibintu ntago vyoroshe kandi vyakomeye. Reveriyano Ndikuriyo yaripanze ngo asubirire Perezida Evariste Ndayishimiye, uyo nyine akaba yikekwa yuko yoba akorana na General Godefroid Niyombare. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi. U Rwanda hari ico rwahejeje gushira ahabona, ni nyuma yuko Uvira ifatwa. Kuri ubu ngubu Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda akaba yavuze ku bijanye n'intambara ziriko ziraba ndetse n'icuka cibi kiri hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Vyose turagenda turabigaruka ko muri ano makuru. Ba utarafyonda kuri sabone wakoresha kano karyo ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure yanyu ariyo yacu Shiramatsiko TV. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, no makuru yihuta kandi ashushe, reka tuyatangurire kuri ibi biriko biravugwa Bujumbura. Aho Bujumbura muri kano kanya makuru ariko aragarukwa ko cane ni ibijanye n'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko ico kibuga c'indege ibikoresho vyahora bituma indege zishobora kuhagwa kuri ubu ngubu vyaciwe, ariko nanone leta y'u Burundi ikabigira ibanga rikomeye cane. Muri kano kanya makuru ariko aradushikira nukugene Burundi indege ya Brussels Airlines itashoboye kugwa i Burundi ikajya gugwa Entebbe muri Uganda. Kuri ubu ngubu leta y'u Burundi ikaba yashikirije yuko ari ikirere coba catumye iyo ndege itagwa mu Burundi, ariko nanone iyo ndege ngikaba yagerageje kugwa mu Burundi inshuro zirenge 5 ariko biranga. Muri iri joro ryo kuwa 10 gushika kuwa 11 Kigarama mwaka 2025 indege ya Brussels Airlines yariturutse mu Bubirigi izanye ibitwaro bikomeye cane vyo kurimbura. Kuri ubu ngubu ntago vyakunze yuko igwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Twarababwiye amakuru menshi cane ko Bubirigi ari bwo buriko buratera intege u Burundi kugira ngo butere igihugu cibanye c'u Rwanda, bivanye n'amashari ari hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye c'u Rwanda. Twarababwiye ukugene u Burundi buriko buragirizwa kuba buriko burifatanya n'umurwi w'inkorabara wasize ukozeho nyabwoko mu gihugu cibanye c'u Rwanda FDLR. Kuri ubu ngubu leta y'u Rwanda ikaba ifise inzigo ikomeye cane hagati yayo ndetse na leta y'u Burundi, aho kuri ubu ngubu igihugu cyarico cose hagati y'ivyo bihugu bibiri kiriko kiraribwa kuba carasi ikindi. Ku ntangiriro leta y'u Burundi yavuze yuko igomba gukora ibitero bikomeye cane ku Rwanda inyuze mu Kirundo, nkuko vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu biboneka yuko ari vyo vyatanguye. U Rwanda rwagiriza leta y'u Burundi nyine gukorana na FDLR, kandi leta y'u Burundi mu masezerano na FDLR nuko FDLR ihabwa
ibikoresho vya gisirikare, leta y'u Burundi nyayo nyine igahabwa inzahabu zimbwe na FDLR. Kuri ubu ngubu intambara ikaba yavyutse. Uburundi buri mu kaga gakomeye cyane nubwo bwipanze ko bwiteguriye kurasa u Rwanda. Iyo ntambara ikaba yarahereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ngo umurwi M23 Uburundi butashaka yuko ubandanya kuba wakigarurira uduce bivanye n'amafaranga Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahaye mugenzi we w'u Burundi. Kuri ubu ngubu Uburundi, leta ya Kongo bikaba biriko birafatanya kugira ngo bisenye igihugu cibanye cy'u Rwanda, kandi basenye n'umurwi wa M23 uriko wanira agateka kabo, bivanye nuko hari ubwicanyi bukomeye cyane buriko burakorerwa uwo murwi wa M23 ndetse n'abatutsi bo muri Kongo abazwi nk'abanyamurenge. Muri kano kanya rero amakuru ariko aradushikira, hari ubufatanye bukomeye cyane buri hagati y'imirwi irwanya leta ya Gitega ndetse M23. Amasezerano ari hagati ngaho nuko M23 ikimara gufata Uvira, kuri ubu ngubu hariko harategurwa ingene iyo mirwi irwanya leta ya Gitega yakinjira mu Burundi maze igakuraho leta ya CNDD FDD bivuga yuko yishe Uburundi. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira mu ihunga ry'abasirikare bari Uvira, bari abasirikare ba Kongo, abo Burundi ndetse n'insoresore za Wazalendo harimwo n'aba FDLR binjiye ku bwinshi cyane mu Burundi kugira ngo bajye gufasha abasirikare b'u Burundi. Kuri ubu ngubu bipanze ku mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda kugira ngo batere igihugu cibanye cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ibintu vyasubiye kuyangara. M23 nayo nyine iriko iraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bafashe imirwi irwanya leta ya Gitega kugira ngo ikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. M23 ivuga yuko bubangamiye ibijanye n'amahoro y'abavandimwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko twari twababwiye mu vyanyegejwe ku bijanye n'indege yaturutse mu Bubiligi yarizanye ibikoresho vy'intambara kugira ngo ihe abo bashaka gusenya u Rwanda ndetse n'abandanije gukora amarorerwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twaba twabwira yuko yagerageje kugwa ku kibuga mpuzamahanga canke mpuzamakungu cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ariko biranga. Nyuma yo kubigerageza inshuro 5 biranka, ivyo leta yatangaje ko cyari ikibazo cy'ikirere, ariko nanone amakuru ava mu masoko y'ibanga kavuga yuko atari iyo mvo. Twaba twabwira yuko vyihuse bivanye nuko hatanzwe amakuru yuko iyo ndege yoba igiye kuraswa vyihuta, yahise iva vyihuta aho yari iriko irashaka kugwa ku kibuga cy'indege ca Bujumbura, irihuta cane ija kugwa Entebbe mu gihugu ca Uganda. Kuri ubu ngubu amakuru ariko arakwiragizwa, akaba avuga ubwoba bwinshi bukomeye cyane buri mu CNDD FDD ndetse no mu ngabo z'u Burundi, babona yuko igihugu cahejeje kwinjirirwa. Kuri ubu ngubu haradomwa ko urutoki ku barwanyi barwanya leta y'u Burundi ko babinjiriye muri abo bose nyine bariko barahunga. Niyo mpamvu leta y'u Burundi yari yahisemwo kugara imbebe, no kuvuga niyo mpamvu leta y'u Burundi yahisemwo kugara imbebe igihugu ca Kongo gihana n'u Burundi kuva M23 yafata igisagara ca Uvira. Kuri ubu ngubu ubwoba bukaba bubandanije kuba bwinshi cane. Ibitwaro vyari bizanywe n'iyo ndege kuri ubu ngubu vyoba biri hehe? Vyaba biri muri Uganda. Amakuru adushikira y'ibanga nuko avuga yuko muri no minsi ico bikoze leta ya Evariste Ndayishimiye nibona agahenge ibintu biriko biraba biteye ubwoba ko ari leta izarama igihe kinini cyane. Mu yandi makuru ariko aradushikira nyuma y'ivyo najanye n'ingene leta y'u Burundi nayo nyine yagize umujinya ukomeye cyane. Hari abasirikare bayo bari basigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari mu misozi miremire ahitegereye cane cane imurenge, no kuvuga ko hariho nyine abanyamurenge kuri ubu ngubu baba. Kuri ubu ngubu leta y'u Burundi ikaba iriko irakora ibitero bikomeye cyane kugira ngo irabe yuko M23 aroberi bare ditabara ndetse n'indi mirwi irwanya leta y'u Burundi ngo barake
gaba ibitero canke bareke gutegura intambara ku Burundi kuri ubu ngubu bahugirwe n'intambara zasubiye gusutama hagati y'u Burundi ndetse na M23 muri iyo misozi miremire ya Minembwe. Kuri ubu ngubu hari umugambi ukomeye cyane yuko mu Burundi abarwanyi nyine bajeje kwinjiramwo baca baza abafatanije na M23 baca baza kubohora igihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko cyaguye mu isanganya ku masezerano niyo mbare ndetse n'abandi bambari biwe bagiranye na M23. Leta y'u Burundi nayo nyine ntiyaryamye ngo igoheke. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko umutego wari urimwo cane nuko abasoda bari basigaye bari bacungereye ko igihe M23 yategura gutera u Burundi canke gufasha imirwi irwanya leta y'u Burundi gutera u Burundi, nabo nyine bazaca barasa iminembwe kuri bamwe mu miryango y'abanyamurenge barwana muri M23, maze ngo M23 ihagarike gutegura izo ntambara ndetse ntizabe ikije gufasha mu Burundi, ahubwo ijye kurwana irwanirira ubwoko bwabo nk'uko amakuru y'ibanga abandanya abivuga. Ico bikoze birakomeye cane. Ingabo z'u Burundi zubuye ibitero muri Minembwe kuri rigenekerezo rya 11. Twabwira yuko ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu misozi miremire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zubuye ibitero ku banyamurenge batuye mu gice ca Minembwe. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo z'u Burundi zagavye ibi bitero mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 z'ukwezi kwa12 2025 kandi ko zigamije kurimbura abanyamurenge. Ariko nanone ibyo bitero bikaba byatangujwe mu gihe M23 ndetse n'imirwi irwanya leta y'u Burundi nayo nyine yafashe ingingo ikomeye cyane ko u Burundi nibubandanya kwendereza M23 ndetse no gukoreho nyabwoko muri Kongo. Kuri ubu ngubu M23 atayindi nteguza igomba kuza gukura ko ubutegetsi bwa Gitega ifatanije n'imirwi irwanya leta y'u Burundi. Twababwira ko umuvugizi nyine wa M23 kuri ibitero byabaye Minembwe yagize ati kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa12 2025 izi ngabo zacukuye indake mu misozi miremire zasubukuye mu bugome butihanganirwa ibikorwa byazo vyo kurimbura agenzi bacu b'abanyamurenge b'abatutsi muri Minembwe. Kanyuka yatangaje ko ingabo z'u Burundi zarashe buhumye ibisasu mu banyagihugu bo Minembwe, zakoresheje intwaro zirasa kure vyica abarimo abagore n'abana ndetse n'abagabo. Ingabo z'u Burundi ziri mu bice bikikije Minembwe zihamaze igihe kinini cane. Ngenzazo zari zahashize ibirindiro mu bice vyo mu kibaya ca Rusizi zo ziherutse gutaha nyuma yaho AFC M23 izirukanyemwo. AFC yasavye ingabo z'u Burundi zasigaye muri Kivu y'Amajyepfo ko zataha, izisezeranya ko izaziha inzira ariko ko nizihitamwo kurwana zitazigera zihanganirwa. Kuri ubu ngubu rero ibintu bikaba byasubiye gukomera cane. Izo ngabo zikaba zasubiriye kurasa bivanye n'amakuru yarahejeje gushikira iperereza ry'u Burundi rya gisirikare ko M23 ifatanije n'abarwanya leta ya Gitega kuri ubu ngubu biteguriye gukura ko leta ya Gitega. Kuri ubu ngubu bikaba byateye ko ikibuga c'indege Minara yahora ihari kuri ubu ngubu yaciwe amarezo, bikaba byatumye indege yari ivuye mu Bubiligi izanye ibikoresho by'intambara kuri ubu ngubu itashoboye kuba yagwa kuri icyo kibuga, aho amakuru adushikira avuga yuko icyo kibuga cyajeje gufatwa kera na M23 ndetse n'imirwi irwanya leta y'u Burundi. Kuri ubu ngubu General Godefroid Niyombare ngo nicyo gihe kugira ngo atabara abarundi, atabare ndetse n'igihugu cyahejeje kwicwa na leta ya CNDD FDD. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi bo muri CNDD FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe ariko
arashigwa ko vyose bitewe nuko bivugwa yuko ari we yatanguje intambara bitewe n'ubukunzi bw'inda ku mafaranga ahora ahabwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo kugira ngo amuhe ingabo zijya kumurwanya imirwi yitwaje ibirwanisho ya M23. Kuri ubu ngubu hakaba hari icuka kibi cyane mu CNDD FDD mu gihe igihugu naco nyine kitari stable. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko abasoda bakagombye kuba barinda igihugu bashiriye mu ntambara igize iminsi iraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Kuri ubu ngubu Uburundi bukaba buri mu yabira, ariko byo byose bigashirwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu intambara irakomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibihangange bivugwa ko biri mu iragi ry'umusi Pierre Nkurunziza. Umuyobozi mukuru akaba ari Reveriyani Ndikuriyo kuri ubu ngubu yejeje no kwipanga akikura mu kibanza cy'abakenguza amateka. Kuri ubu ngubu akaba ariko aripanga kugira ngo asubirire Perezida Evariste Ndayishimiye. Ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye nayo ibintu ntago vyoroshe, abajenerali bariko barapanga, ariko nanone biboneka yuko abasigaye kuri Ndayishimiye ari bakeya bivanye nuko bavuga yuko Ndayishimiye ari umuntu wikunda cyane kandi ko avuga ko ashoboye byose, gutyo nabo nyine bagiye kumureka kugira ngo barabe ukugene agiye kwifata mu bijanye n'intambara yateje. Kuri ubu ngubu iyo ntambara ikaba igiye guta igihugu mu maka. Uku kwezi kwa12 kurimwo ingorane zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ico bikoze Imana itabare Abarundi ndetse n'igihugu muri rusange, kuko ibintu ntago vyifashe neza. Ndayishimiye ariko arata imiragwe ngo agiye gutera igihugu cibanye cy'u Rwanda mu gihe n'intambara za Congo zamunaniye. Kuri ubu ngubu amakuru ariko aradushikira avuga ibijanye n'ingabo z'u Burundi n'imbonerakure n'igipolisi ziri ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, aho nyine izo ngabo ngo ziteguriye kuba zatera ibisasu bikomeye cyane bigera kure igihugu cibanye cy'u Rwanda. Ariko nanone ayo makuru akavuga yuko ibintu biriko biraba muri CNDD FDD ndetse n'abategetsi b'u Burundi bariko barakora bigiye gusambura igihugu muri rusangi. Ivyo ngivyo bamwe n'abandi bakavyiyamirira kure, babona yuko leta y'u Burundi nibandanya gusotora u Rwanda ibintu bigiye kuyibako ari ibintu bibi cane. Ico bikoze ubwoba ni bwinshi mu bategetsi ndetse na bamwe mu CNDD FDD bakomeye cyane bavuga yuko iki gihugu bahaye Perezida Evariste Ndayishimiye cyoba gisambutse kandi kitazongera kubaho ukundi kikirimwo umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Kuri ubu Reveriyani Ndikuriyo bikekwa yuko yoba ariko arakorana na bamwe mu bansi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo n'imwe mu mirwi irwanya leta ya Gitega. Mu kandi kanya turaza kubabwira andi makuru y'ibanga cane avugwa yuko umwanya n'umwanya hashobora kuba kudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko abo ngabo bategetse abari mu gihugu gukora kudeta kugira ngo babone uko binjira canke baze barwana. Ariko nanone bababwira yuko baba babihaye igihe bakabashaba ingene bakuru Perezida Evariste Ndayishimiye bubi na bwiza biri buze kurangirira he. Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha bizaba bigeze. Kibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.